Maze gukura rero iyo ukirimye kigakura haragira aho kwimbura rero ni izi mbuto izimuna ngaha ziba zumye zigakura zikuma zikajamo imbuto hama bagakuramo intuzenya imbuto zazo. Aho rero imbuto zazo zikuye mu kivuga ati mbe ucuzijana hehe ko twari dusaye tuyibona byimeza abantu baba ruguru bararize. Twari dusaye tuyibona byimeza bikime nabyo nyene bigasanzara umurima hama imvura isubiye kugwa bigasubira bikimeza mu birime ku bwishi. Tubahamagarire abantu bose kubirima ku bwishi no kwitura ino societe kugira ngo mushobore gukorana muno mugambi wo kurima ikibonobono tugiteza imbere. Mugabo muri wa mugambi wo gukorana n'ino societe yabyigiye ikaja no hanze bakagira ubushakashatsi ari naho bazomenya ukungene bashobora gukuramo ano mavuta aya mubona ya bakazogukuramo n'igitoro batwemereye. Igitoro batwemereye guys. Ikibazo cy'igitoro mu gihugu cy'u Burundi tuzoba tugisezeye. Muje cyane bakunzi bani Kagrene hari umwe bwo mudukurikirana muri kumande zene zisi turabaye mwana matsana mwiriwe biravana muherereye. So my name is Liam promoter behind the camera. Yes, today is another day twakiriye umutumire adasanzwe aho yaje kudusigurira kimwe mu biterwa bimwe mu Burundi, kimwe mu biterwa bifite amateka. Ico naco sikindi citwa ikibonobono. Ikibonobono ni giterwa gisanzwe kivamwo amavuta akoreshwa mu mushatsi. Tumaze bise tuyacisha kuri urubuga. So nimwe twagerageje gutumira umwe mu bantu baza amateka yayo. So reka tumwakire araza kudusigurira ico amateka kibonobono muri rusange. Karibu mugeni mushitsi. Kibonobono karibu mushitsi. Izina ni Desire. Nkaba ndi umurundi wo kwisiso. Nkaba nkunda igihugu canje nkuko nabandi basanzwe bagikunda bamwe nubwo atari bose murabizi mwese. Nkaba ndi ngaha kugira ngo nshobore kuvugira ikibonobono. Novuga ati ndi umwe mu warahawe inyigisho na kampuni ijo ryo kurima ikibonobono mu gihugu cy'u Burundi. Ikaba ari nayo ifise ihangiro mu ihangiro ryabo ryo kuzokoramo igitoro. Muga apa ico gitoro murabona yuko bamaze kuduhereza amavuta umuntu atarayisiga arashobora kuyarondera canke akatubaza tukabashikiriza ano mavuta y'ikibonobono mu kisiga, amavuta yo mu mishatsi, amavuta akura imikoshi. Hagati yaho rero tarashika hiyo kurima ikibonobono ni ibintu bisanzwe bizwi mu mugambi wa Kibonobono Oil. Ni societe yihaye guteza imbere ikibonobono. Kuva na kera ikibonobono cyari cyamye gihari ku muzo w'abazungu kuvuga yuko ikibonobono ari giterwa njabuka amazi cyaziye rimwe na nikawa n'ibindi biterwa byose. Gusa ahubwo ikibazo cyahabaye nticitaweho. Komsa ikawa iratera imbere, icayi kiratera imbere. Mugabo ikibonobono ariko coco gisa nikititaho cyane. Mugabo ica abantu bakwiye kumenya nuko ikibonobono ari giterwa gishobora guteza imbere igihugu mu kuzana amafaranga y'agaciro. Ari nako gituma twagiriwe ibakwe. Turonka umunyamigambi akomeye cyane azana iciyumviro cyo guteza imbere ico kibonobono cyari bagiramo. Uwo muntu rero turashobora kumushimira tukamuha icyubahiro ciyo kuko yakoze ikintu gikomeye cyane. Ati ikibonobono rero ati imeze gute? Ikibonobono ni kimubona ngaha. Abatari bakizi ndabizi nico giterwa turavuga ati na cyane kumvukira z'Ibujumba ndazi niso usanga zitakizi. Hatwebwe twakuriye ruguru twakuze tuyibona aho byimeza kabona bikura muci bikamuza ugasanga nyene imbuto murabona amashugwe ubujamo imbuto z'intuzenya arizo bashoba bagira baza guhingura bagakuramo hano mavuta. Bimwe rero
ihangiro baba bashaka gushikako turavuga ati abantu bashaka gukorana no mu mugambi wa Kibonobono Oil mushobore kwitura ino societe ibafashemo. Akenshi twoja twibaza ati mbe bimeze gute? Ico tubatuma tubahamagariye kuja kurima Ikibonobono. Guys muravyumva, abarimyi abantu mufise amatongo ya ruguru yagutse nkuko ni societe iri kirabikora mu ntara zitandukanye za Cankuzo za Muyinga za hehe bafise amahegitare imisozi n'imisozi barimyemo Ikibonobono. Ivyo bintu ni imboneka rimwe mu gihugu cy'u Burundi. Ariko ibihugu byitahuye byateye imbere byo byayimenya hakiri kare kamenya sokre y'ubuzima y'iterambere y'Ikibonobono babikoze hakiri kare cyane. Mugabo uno munsi natwe ibyo bako turabirose. Mbega kubera iki naso tutofatiranya ibyo bako turose ngo turibyaze umusaruro tubone yuko ari iterambere shasha rije ku muntu wese kandi narijya nuko igiterwa cy'Ikibonobono abantu bakizi bazi n'amateka yacu. Ni igiterwa bitagoye kurima. Gishobora kuba ahantu ariyo hose. Tuca tubwira abantu rero bashobore kwitura ino societe ijeje kurima Ikibonobono. Abaza gushaka kuvugana nabo turaza kubaha akanimero kabo kugira ngo bashobore kubitura bamenya ati amakuru ameze gute, bigenda gute, ibintu bipanze gute muri ino societe. Kurima rero Ikibonobono kiba ahantu ariho hose nko nariko ndabivuga. Kandi ni igiterwa bidashobora gukosoma mwaye nyinshi mu bintu byo kurima. Si urashobora kukirima nk'ahantu kikamera kigakura nka bintu byahatari ubango yitwara ngo amafaranga menshi. Ari naco gituma umuntu ashobora kubabwira ati mukirime kuko nta dépense nyinshi gitwara. Iyo kimaze gukura rero, iyo ukirimye kigakura haragera aho kwimbura. Kwimbura rero ni izi mbuto izimubona ngaha ziba zumye zigakura zikuma zikajamo imbuto hama bagakuramo intuzenya imbuto zazo. Aho rero imbuto zazo zikuye mu kivuga ati mbe ucuzijana hehe ko twari dusaye tuyibona byimeza abantu baba ruguru barabizi. Twari dusaye tuyibona byimeza bikime nabyo nyene bigasanzara umurima hama imvura isubiye kugwa bigasubira bikimeza. Ubu rero tubabwira ati mwarahomvye nimware bwamenye ukuri kwacu. Societe rero ya Kibonobono Oil yaje kugira ngo ishobore kubabera inyishu by'ibyo bibazo baye mufise izo ngwane baye mufise. Mu birime ku bwishi tubahamagarire abantu bose kubirima ku bwishi no kwitura ino societe kugira ngo mushobore gukorana muno mugambi wo kurima Ikibonobono tugiteza imbere. Mugabo muri wa mugambi wo gukorana n'ino societe yabyigiye ikaja no hanze bakagira ubushakashatsi ari naho bazomenya ukungene bashobora gukuramo ano mavuta aya mubona ya bakazokuramo n'igitoro batwemereye. Igitoro batwemereye guys. Ikibazo cy'igitoro mu gihugu cy'u Burundi tuzoba tugisezeye. Dufashe rero ino societe turime Ikibonobono cishi ahashoboka hose tukirime ku bwishi kugira baronke byinshi bahingura. Gutyo cya kibazo cy'igitoro tugisezerere. Wa mugambi w'iterambere ry'igihugu wo muri vision 2040 tuze tuwushikemo ikibazo cy'igitoro twagisezereye kera. Dusigaye duhagaze neza umwe wese ashika ahantu atakibazo cy'igitoro agira. Ibi rero zobifashwamo n'ino societe kandi ntibashobora kubikora bonyene mu gihe nawe mudafashe ya mirima yanyu ya matongo yanyu hariya rware karapfubusa ngo mushobore kuyarimamo kino Kibonobono yaje nk'inyishu kuri twese. Adresse ngerageje kubarangira aho mushobora kwitura ni kuri umanutse kuri Kotebu umera nk'uja ku isoko kwa Sion hariho ntuze ya biro yabo ngaho nibaza uhashitse urashobora
kuca ubaza bakakurangira. Barafise n'amabiro atandukanye mu ntara zitandukanye, abantu bari ruguru barashobora kuvuga ati mbe twe turi ruguru bimeze gute, bigenda gute. Ku ma province hari ama province yose muzi yuko kino giterwa uno mugambi wo kurima kibonobono umaze gushikamo hariho amabiro. Aho ndavuga nka Shankuzo na Muyinga n'ahandi. Aho hantu murashobora kwitura biro zaho bakabafasha bakabakira. Hama ukinjira mu mugambi kuko ndababwiza ukuri kugira ngo ushobore gukora uno mugambi cankiki nuko mama mufitaniye amasezerano kugira ngo amasezerano y'ubufatanya bikorwa kugira ngo muzokorane. Gucyo rero ucurima atatama atabibazo ufise mu mutwe kuko ikibonobono uzokirima uzi neza yuko uzotegereza kuronka isoko muri no societe yoyo izobijejwe kugihingura. Nuko rero abantu mwese turashobora kwatumirira kurima ikibonobono hama mukitura ino societe mugakorana komsa ibintu bikagenda neza tukaguma dutera imbere. Reka tugushimire cyane bwana. Mugabo ntiwabwiye abantu kazina kawe, akazina bakita gute? Cyo nabwiye ko nitwa Desire ngitangwa nayivuze. Reka tugushimire bwana Desire. Dushime n'abantu bose ko dukurikirana, wowe utaragira subscribe wanagira subscribe. Abantu mwese mwifuza kuja muri kibonobono iri turaza kubasigira kanimero kabo muri commentaire kugira ngo uzobiture byoroshe. Mubiture muri beshi cyane. Igitego cy'ikibonobono n'igiterwa gishobora kuvamo igitoro nkuko yabivuze, igiterwa gishobora kugirira akamaro abarundi muri kazoza mu gihe boshiramwo ingufu bakagihurumbira. Kizoteza imbere cyane gose. Turabashimiye cyane bwana Desire. Asante sana.